Abo baraye bahagaritswe bavuye ku kazi kabo n'abakozi bo ku kirabo kiraho mu kinanira ca kabiri bita ku mazi mero. Bageze imbere gatoyi niho babona ko hari abantu bariko barabamurika bafise imipanga, ibibando hamwe n'impuzu zo kwiyoberanya. Baguma batubwira ati batumurika, babananje batumurika, babonye tudahagaze baratwiruka ko na nyamipanga bari bafise. Hanyuma turabona tutubonye bariko baratwiruka ko turateba turahagarara duhagaze. Bashaka tubati mwe muri bande mugiye muvuye turabaza none mwebwe mujeje kugira ngo mutubaze ivyo baratubwira bati twebwe turabo ngaha kandi mutatwiye iyo mugiye niyo muvuye ntimuva ngaha. Hanyuma twe turagerageza ndababwira nti basi reka twumvikane mushime impanga hasi twumvikane muvuge neza ico muri co muvuga yaratumye hanyuma twumvikane ko twe natwe turabo ngaha muri quartier umwe arashobora gushira impanga hasi awize hasi turananje duharira je ndashobora gutora uwo mupanga hama ndawutoye ashaba nkuko habaye ekilibre gatoyi tubananye dutabaza. Abo bahagaritswe baragaragaje gutabaza abapolisi. Uwarungitswe n'ubutwara ikirindiro cyo kumusaga ahashitse yashitse ashigikira abo bafise imipanga kwabazi, ariko rero ugwaruka rwo ngaho mu kinanira rumaze kwashika barashoboye kubaka ivyo bigwanisho n'ubu bikiraho ku kirabo. Apolisi bashitse nta kintu na kimwe yabadufashije atari uko bashatse gushira mu ikosa twebwe yuko abo bantu babazi yuko abo bantu bazoshobora kubatora nejo yuko twoja ku ikomine mugabo bashaka kudusuza mu kibanza cyabo. Turasaba ati none ko twebwe bagomba kudutema kubera iki mutofatabo hanyuma polisi karandanye ejo ngo yango baturabazi. Mu nyuma dutohoje twaramenye yuko abo bantu bari mbonera kure babiri bari bambaye ibisanzwe umwe harimo yambaye tenue d'exercice arengeje ko ishati isanzwe uyu nawe yarambaye bisanzwe mugabo afise mask afise n'igitenge akenye n'igitenge. Naho bavuga ko bagiye kwitwara mu butungane umwizero sikirenga baravye ingene abapolisi bavyifashemwo, ariko bakagabisha abantu bose ko hashobora kuba hari imipanga yatanzwe bafatiye kuri yo bafashe ikiri mishasha kandi isa. Bibaza ko yoba ibitswe ahantu hamwe canke yoba yarahawe bamwe muri abo bayikoresha mu gukora ivyo byo gutegera abahita bakabambura ivyabo. Ivyo navyo bikaba byashigikiwe n'abapolisi. Ubwo bani bwishi mu banyagihugu ba mu makartier mwamwe y'igisagara ca Bujumbura hamaze kwibonekeza imigwi y'abantu bitwaje imipanga n'inkoho barara bakizura mu ijoro. Abo rero bahuye baramusahura ivyo afise byose mbere bakamugirira nabi. Muri quartier Kibenga abatari bake baramaze kugwa mu mitego y'iyo migwi iyo batashe bugorovye. Izo nkozi z'ibibi n'imodokari iri kirengana ntizigera umutwe. Akaroro kavuba n'uwitwa Mao yahatse kugandagurwa n'izo nkozi z'ikibi ari kwiremba atashe muhiriwe akizwa nuko umutambukanyi wiwe yihuse kugurura arakoma n'akaruru ababanyi baratabara. Hier je rentrais avec un taximan et le taxi m'a déposé chez moi et j'ai dit au taximan de klaxonner. Le taximan a klaxonné, j'avais appelé ma femme pour qu'il m'ouvre au téléphone. Ma femme était sortie. Quand le portail était ouvert, en sortant du taxi, je me suis croisé avec tout un groupe là de gens. Nari ntaje muhira ndi kumwe n'umutaximan ndamubwira ntivuza klaxon banyugururire arabikora. Aho nari maze guhamagara umutambukanyi wanje ku telefone nganyugururire. Amaze kugurura nsoza taxi mbona umugwi w'abantu bitwaje imipanga batangura gutema iyo taxi. Uwo mutaximen arabacika nanje sigaye ndumwe ca ndihuta kugara portail kugira ngo ntibinjire. Turakoma n'akaruru no kuri byaranciye ivuto numva ntatekanye mu mutwe. Bari bafise imipanga kandi barenga batanu. Hafi yaho mba hari abapolisi n'abasirikare sinumva ingene boza gutera ahantu nkaho. Mbega mu yandi makartier hoho adakingiye ni gute? Ivyo arivyo byose nimba leta byayinaniye kudukingira tuzokwigwana ko dukingira abana bacu n'imiryango yacu tugire n'ama. Je sais pas, chez moi je vis avec des militaires en face, à côté, il y a des gardes, il y a des positions là, je sais pas comment ils peuvent aussi oser venir attaquer dans un quartier comme celui-là. Je me dis les quartiers qui ne sont pas protégés. De toute façon, si le gouvernement ne peut pas faire, on est obligé de protéger nos enfants, nos familles, on doit recourir à cela. Les local defense, c'est ça, les rondes nocturnes. Uwundi yacitse ku icumu n'uwitwa Steve uwo nawe akaba yabaguyemo ariko arataha kwibarabara riri hafi ya komine Kinindo. Abo bagizi ba nabi bakaba baramutemaguje imipanga ku izosi baranamukubita ubuhiri n'udufuni ku mutwe. Twindwiheze nari mvuye ngaho kazi nyine aho nkorera nduze ngeze
hajya haruguru mwarya barabara nyene rikitse gipapure hajya batandariza ivyamwa umungu umwe turi kumwe arabona abantu bari mwibarabara bambaye impuzu zirabura jeje ndamwishura ati bajya n'abapolisi nta ngorane baca baratuza mu gatonyi baca barugara imbere n'inyuma baca batangura gusopa umuhungu araha burya rero nanje sinamenye ukungene no kwiyamye gatonyi bariko baransopa ca numva igisu ca mbere mwizosi n'ubundi buhiri bwo mu mutwe nibyo numvise ahandi naciye mva ngaho nyene nja kwa muganga nta n'umwe namenye bari abantu babangutse cane bagufi bafise ubuhiri amafuni n'imipanga n'imbugita. Twarondeye musitanteri wa komine Kinindo ngo atubwire ico bariko barakora mu gukingira abanyagihugu arongoye ariko turamukena. Uwo twari kirindiro ca polisi aho mu Kinindo co kimwe na OPG twavuganye batwiganiye ko ico kibazo bakizi ngo kandi bariko barakora uko bashoboye kugira ngo basambure iyo migwi. Nikimenyamenya ngo haramaze gufatwa 3 muri bo. Umwe ni Ngendakumana Gerard ari mu bibisha inkoho, abandi 2 nabo bitwaje imipanga, akaba ari uzi kw'izina rya Wayinze Reveriye aba mu Buyenzi, hamwe na Hatungimana Fercos gushika ubu atawuza haba. Izo nyamirama bizisaba mugabo ko doshigikirwa muri ico gikorwa n'abarongoye intwaro kuko hari hingingo badashobora gufata bonyene. Bakanegura kandi ingene bamwe muri izo nkozi z'ikibizi bazafashwe, ubutungane buca buzirekura zikaza kubigamba. Aha mukamenya ko hariho n'umupolisi wo ku kirindiro caho mu Kinindo aherutse kugandagurwa n'iyo migwi y'inkozi z'ikibi. Iyo migwi nyene y'abasuma bitwaje ibigwanisho ngiribonekeza no hakurya yaho mu Kibenga muri komine Kanyosha, naho nyene gutaha bwije cane ngo nukwigerezako. Muri quartier ya Jabe naho abanyagihugu ngo barashinze imigwi y'ukwirarira, ariko nivyo nyene ngo ntibitahuritse ngo kumva abanyagihugu ari bo birarira mu gihugu bivugwa ko amahoro n'umutekano bisasagaye, igihugu gifise n'inzego zubahiriza umutekano zikwiye. Nigiki kibuza kizo nzego zubahiriza umutekano zitosambura mwene iyo migwi? Yo bizirusha inguvu canke hoba hariho bamwe muri izo nzego zubahiriza umutekano bakorana n'iyo migwi? Aha tukabibutsa ko muri Kinanira ya 3 mwijoro ryo kwigendekezo rya 5 Nyakanga hariho uwahatswe kugirirwa nabi n'imigwi nk'iyo yitwaje imipanga agira Imana atabagwa n'ugwaruka rwo muri iyo kati. Mugabo icatangaje abantu ngo nuko chef de poste wo kumusaga ahashitse yasabiye abo bantu bafatanywe imipanga kurekurwa bigire ngo kuko abazi.